Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Emile Nibasumba. Mwiriwe bakunzi ba RPA ijwi ry'abanyagihugu, amakuru yo kuri rino genekerezo rya 28 Kigarama mu 2023 ashimikiye ku ngingo nyamukuru zikwirikira. Hari kiziga cy'umugabo cyaraye gitowe mu ntara ya Cibitoke. Ababonye ico kiziga bavuga ko biboneka ko uwo mugabo yishwa kubiswa icuma mu mutwe. Uturusho umukozi aronka umwaka uheze bita anal ngo tugiye gusubira kuboneka mu mwaka uza, byaraye bishikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta. Ivyaranze uwo mwaka w'2023 mu gisata c'indero navyo nyene turabibashikiriza muri aya makuru. Mu mpera z'amakuru twabateguriye n'ikiganiro ako hambere. Mukanya turaja mw'idonido, ntimuje kure. Duhera ya makuru mu bijanye n'umutekano. Mu ntara ya Cibitoke havugwa ikiziga cy'umugabo cyatowe jo kumugoroba muri quartier Karurama muri commune Rugombo. Biboneka ko uwo muntu yishwa kubiswa icuma mu mutwe. Inkuru ya Emmanuel Niyungeko. Kwibarabara ry'indwi ku gasoko ko muri quartier ya Karurama ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke niho hatowe ico kiziga. Yari umugabo yarazwi ku izina rya Elia Misago. Ikiziga ciwe catowe mu nzu yarasanzwe akoreramwo akazi kizamu, kikaba cari gifise igikomere ku mutwe. Abari begereye umuhisi bavuga ko kuva ku munsi wa mbere ata muntu yari bwasubire kumukubita ijisho. Ukekwa kuba yarakoze ubwo bwicanyi n'umukozi mugenzi we, n'umugabo azi kuri tazirano rya Jone batazira amahobori. Kubwa makuru dukuraho mu Cibitoke, uwo mugabo asanzwe aturuka muri komine Murwi muri yo ntara nyene ya Cibitoke. Yaramaze ikiringo gito avuye mu biro rikuru rya Mpimba, aho yaramaze imyaka irenga 3. Kuva rero ku munsi wa mbere aho bikekwa ko yoba yiciye mugenzi we, nta urasubira kumubona. Umuhisi Elia Misago yari yubatse, asize umukenyezi yibungenze n'umwana umwe. Ikiziga c'umuhisi kiri mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru by'intara ya Cibitoke. Gushika ubu abantu 3 nibo bamaze gufatwa n'igipolisi kumvo z'amatohoza. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi Iteka riranegura givuye inyuma igitero giherutse gukogwa n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone Gatumba komine Mutimbuzi ni mu ntara ya Bujumbura. Mu itangazo ryashizwe habonejo, iryo shirahamwe rivuga ko atamvo nimwe yozisigura kugandagura abantu batari mu ndwano. Kurikire Ansher niko yagize arongo ishirahamwe Ligue Iteka. Ishirahamwe Ligue Iteka ryasohoye itangazo aho giyamiriza igitero cabaye muri secteur Vugizo zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura rirara. Igitero cyahitanye abasivile bashika ku 200, aho benshi muri bo ari abana, abapfasoni, abatama n'abatamakazi. Ishirahamwe Ligue Iteka rikibutsa baba bateye canke igipolisi yuko atana kimwe kiza gisigura kwica abantu batari mu ngwano, aho tugaruka kuri abo bana bishwe n'abapfasoni n'abatama n'abatamakazi. Ishirahamwe Ligue Iteka rikibutsa yuko amabi nkayo ahanwa n'amategeko y'abari igihugu c'u Burundi canke mu mategeko mpuzamakungu. Ishirahamwe Ligue Iteka rigahamagarira leta y'u Burundi ko yokora igikorwa cayo cyo gukingira abanyagihugu, ikongera kikarinda nuko ayo mabi aba. Ishirahamwe Ligue Iteka rigahamagarira abagwanyi bateye yuko borondera nyabuna inzira y'ibiganiro hakurondera inzira y'ingimba, kuko inzira y'ibiganiro nivyo vyerekanye yuko bishobora kugira aho bishikanye Uburundi. Ishirahamwe Ligue Iteka rigahereza rino tangazo rihoza imiryango yabuze. Tubibutse ko inyuma y'ico gitero cabaye ku munsi wa gatanu mw'ijoro, leta y'u Burundi yagirije abateye ko bagandaguye abanyagihugu b'abasivile 19 hamwe n'umupolisi umwe.
umuhari witwaje ibigwanisho Red Tabara wemanze ico gitero wowe ukaba wavuze ko atamusivile wakoze ko ahubwo wisha abasirikare 9 n'umupolisi umwe. Ibikorwa vy'iterambere ku bucimbiri bwa Buhinyuza ya mbere n'iya kabiri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke biriko biradindizwa n'inyifato y'abatware baho. Abanyagihugu bavuga ko iyo bararitswe n'imbonerakure bitakigwa na bose, ugasanga ivyo bikorwa ntivyitabiriwe. Umunyagihugu yayaze na RPA amenyesha kandi ko n'abaje muri izo nama basanga uyigirisha yambaye umwambaro w'umugambwe CNDD FDD. Ivyo rero ngo bigatuma inama zigamije iterambere zititabirwa n'ibikorwa vy'iryo terambere bikadindira kubera iyo nyifato y'abatware. Umvirize uwo munyagihugu wo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Ngaha muri Buhinyuza ya mbere ndetse n'iya kabiri turabike abatware akaba n'abatwara umugambi haba ku mutumba no mu bucimbiri. Rero mbaga ibintu bitandukanye kwego umutware arashobora kuba umutware mbwa batava muri CNDD. Rero kenshi tumaze tubona ibintu aho ubona bari ko bararika mu bantu baje mu nama ugasanga ni inama atari umugambi CNDD mara basanga itararikwa n'ariko kurongoye umugambi ikatararikwa n'abatware. Ibintu rimwe rimwe agiye usanga ari amanama y'iterambere, inama y'umutekano ategeka kwitabwa n'abantu bose batava mu migambi n'ubwo atamuntu ateza kuzamura ikimenyetso cy'umugambi kubera ko ari inama y'iterambere y'umutekano yo kuraba ukuntu igihugu yakifasha gusukura amabarabara amasoko gutera ibiti ntibabyitabira kabisa bice bigenda nabi cyane ahungabanya ibikorwa bitari bike kubera yuko biba byamaze gucamo ibintu nk'ibyo abatari bake rero baba bikoze ko ngo baze gukora ibyo bikorwa by'iterambere benshi ntibabyitaba kubera ko babona umengo vyakira ibintu n'imigambi ndetse bituma rero ibikorwa by'iterambere bihungabana. Aya makuru murashobora kuyasanga no ku muhora wa internet ni kuri www.rpa.bi. Mukanya tubabwira ibijanye n'ubutunzi. RPA Nari nabibabwiye mu ncamake uturusho umukozi aronka umwaka uheze hafatiwe ku mwimbu umukozi yatanze tugiye gusubira guhabwa abakozi kuva mu mwaka uza. Byaraye bivuzwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta mu gihe yari kwarishura ibibazo by'abakenguza amateka aho yari yaje gushikiriza integuro y'ibwirizwa risubiramwe ibwirizwa rijanye n'amafaranga leta izokoresha muri uwo mwaka w'ibihumbi 2023 ushiru w'ibihumbi 2024. Kubwo mushikiranganje Audace Niyonzima icyatebe gitangwa ry'uturusho ginjira muri politike nshasha ijanye n'imishahara nutunenge twibonekeje mu guharura uko iyo mishahara yari kuduzwa mu bisata bimwe bimwe. Ivyo ngo bigiye gukosorwa kubw'uwo mushikiranganje. Twari twiteze yuko amafaranga mu kwezi kw'indwi duca tuyatanga, ariko twarahamagaye bijya bisata byose bifise amategeko bisangije kugira ngo baduharurire ingene imishahara bazoyiduza bisunze bijya tegeko ry'umukuru w'ujya ryasohotse. Hanyuma twegeranije ivyo baharuye ibiharuro byose baharuye tubishira umugwi ujeje kuraba ingene babiharuye baca basanga ibisata byose babiharuye kutariko. Vyaciye bisaba yuko hoja iri tegeko ryoza ritomora neza ibijanye no kuduga code des annales izo duza umushahara bita salaire de base, ariko hari ibindi bitafatiwe ko nk'ibijanye kuduga mu mapete kuduga mu magrade. Ivyo twasanze binabyo nyene bitaboneka neza vyeke andi maendaminite n'amaprime byose ntibyaboneka neza. Mu guharura rero umwe wese yashashubira kubiharura ukavyumva cyo dusanga rero imishahara yasubiye gutandukana bija kure ya ntumbero ya politique salariale. Ubu rero umugwi ukura bitoranwa neza ibibazo bijanye n'irya tegeko kugira ngo mu kubohora ivy'imishahara yari yarahagaritswe bose abikore kumwe bisubiye kujamwo ubutandukane budahuye n'intumbero ya leta. Ubu rero hariyo iyo decret y'ikirigwa kugira ngo ize itanga umuco wose ukwiye, rero kandi nongera kubizeza kandi ko bizonyaruka bitazobara umwaka kuko n'iryo tegeko rindi riza ritanga umuco kurusha. Nabonye ko leta yashimye ko inama idasanzwe Conseil des ministres
izo kwiga iryo tegeko ku munsi wa kabiri tariki 3 umva ko leta igitwararitse ko sogira kwa tariki 2 tuvuye mu munsi mukuru ku wa kabiri no gatatu iryo tegeko rizoba ryasohotse hanyuma bice binyaruka nibyo twari turindiriye ritanga umuco neza kuko ukuntu iryo tegeko by'ukuri rimeze ntiryatanga umuco neza urabona ko byari ibintu twasohokamo mugabo tutazi ayo madetaye yose nyine imishahara iharugwa kuko mu bisata bitandukanye imishahara iharugwa gutandukanye rero iyo byose n'ibyari byafatiwe ko iyo komisiyo imaze gukora ikaraba aya madosiye y'ama institution 132 niho bace babona rero ubwo budasa babona n'ingene ho bakeneye iri tegeko rishasha ritanga umuco iryo tegeko rero ku wa kabiri iryo tegeko rikaboneka iyo komisiyo rero isohora byose bigaca bija mu ngiro turabijeje yuko bizonyaruka tuzobitware umushikiranganje w'ikigega ca leta avuga kandi ko imbono y'umukuru w'igihugu yuko Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu 2040 kikazoba ari igihugu giteye imbere mu 2060 ishoboka. Ico novuga nuko ibintu byose bitanga umwizero kuri bya doing business nivyo doing business indicateur bakiharura ubu indicateur international dukurikirana nikiye navuze mu ntangamarara kijanye na CPI ni indice iharugwa na Bank Mondial iravye ingene inzego zikora nuvuga rero turazi twakoze mu mwaka uheze twabaye bwa mbere kuva 2014 na 5 twongereza inota ubu twarongereje inota uyu mwaka duhejeje waheze 2022 twarongereje inota niho mubona uravye abapartenaire n'umwaka baraye benshi uyu mwaka rero twashyize amareforme menshi mu ngiro harimo aya mategeko twa twasubiramwo ya code minier dusubiramo amategeko d'application ya code minier hanane mareforme muri budget hamwe cyane n'ibya digitalisation yaba intambe muri obere uyu munsi nyene bariko baragira lancement ya numérisation des titres fonciers iyo byose rero nivyo bigira doing business ushize iruhande rero ibi by'umutekano n'ubutungane kugira ngo abantu ko mu gihugu hatekanye hari uburongozi by'ukuri bukwiye kugira ngo business ishobore kwiyepanusha ati twiteze ko mu mwaka tworonka yindi nusu y'inota twese tukaduga kandi ituduze rero biraheze ishusho nziza igihugu sur le plan international rero turizera yuko kuvyekenye na doing business ibintu biko bigenda bigira intambwe nziza kandi bishobora guha umwizero n'abagwizatunga bakagira akarusho haba mu bya tourisme na cyane ibivyuko nk'imitahe ivuye hanze haba kwigurana cyane mu kuzana abagwizatunga amarosete rero nayo twiteze kazoduga mu kuduza amarosete rero si ngombwa ngo tuduze amakori n'amatagi nuko abatayakori batanga ikori ryose kandi bakayitanga bose nyuma ko hari inguvu nyinshi mu ya fraud kudandaza njabo kambibe no kudandaza go hagati mu gihugu hamwe dushize ko na digitalisation cyangwa service ya Uber ibya facturation électronique kugiwanirwa ko situation kumeze byo kuyitanga umwizero. Amakuru turiko turabashikiriza mushobora kandi kuyasanga kuri YouTube, Facebook na X ku mbuga za RPA Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu mukanya dukubitira mu gisagara ca Bujumbura. RPA imifurege imwe y'amabarabara atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura yarasivye kuko itazibugwa ivyo rero bigatuma iyo imvura iguye amazi acabura inzira agashwara hagati mw'ibarabara no mu mihana y'abantu aho mbere usanga mu mabarabara atari make huzuye imyanda y'ubwoko butandukanye. Idonido na Elvis niyo mungere. Amabarabara bangamiwe gusumba yandi na yari muri quartier industrielle iri hafi y'Hotel Novotel n'imbere y'ishyirahamwe Brarodi. Imiserege y'ayo mabarabara ntisibuye bigatuma amazi y'imvura abura inzira agashora hagati mw'ibarabara gushika no mu mihana y'abantu nk'uko umunyagihugu avyigana. Umushinga ukiruja mu ruvumera bademaze mona mbemba yatigera hera ya mayuzu yani nukwera ibinogo bakarenge n'ubwo biri hariya anye imbere ya Novotel cyangwa amazi kubera ubwinshi bw'amazi amaze kuba mu gisagara cyangwa naho nyine amazi akarenga mw'ibarabara imiduga ntise kurengana. Hariho imifurege batigeze bakora muri quartier industrielle kandi yo ku mase ahantu anye impande yo kuri sepe imvura igarije abantu barashobora kuramo. Ahandi havugwa imiserege idasibuye ni mu mazone ari mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Aha twovuga nka Ngagara, Kamenge, Kinama hamwe na Buterere. Ahandi imiserege idasibuye atuma amazi ashwara mu mihana y'abantu
gatanu ni kuri Boulevard Doriprona, Chaussée du Prince Louis Rwagasore hamwe na Avenue Prince Lumumba. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba ko hotunganywa ibikorwa vyo gusibura iyo mifurege. Tugume mu gisagara ca Bujumbura muri zone Nyakabiga, abanyagihugu bidogera ishirahamwe rijejwe gutwara ubucafu muri iyo zone ko ritakiza ariko rikaguma ritoza amafaranga uko ukwezi guheze. Abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi ico kibazo. Inkuru ya Dani Claire iratwumva. Abanyagihugu bo muri zone Nyakabiga bavuga ko ishirahamwe ryitwa Burundi Cleaning Company ryari rimaze iminsi rikura imyanda neza mu mazu ari muri iyo zone, bituma ata munyagihugu akija butiyarara mu ruzi ntahangwa. Uyu ni umwe muri abo banyagihugu yaganiriye na RPA. Abantu bata ibintu byarara mu ntahangwa bari n'abandi kubera ishirahamwe ritowe ubucafu ariko iminsi rikora neza kandi urumva ubundi barakweza ategera kwakira gufasha avugira nabi cyane witwaye hari cyangwa hari mu telefone iyo miduga yabo kiza gutora yarara nk'uko byari bisanzwe neza. Abanyagihugu bavuga ko haheze ukwezi iryo shirahamwe ritaza gutora iryo yarara. Ikibabaza ngo nuko ridasiba kuza kwishyuza amahera yo gukura iryo yarara. Rero ibicafu byabaye byinshi mu mpangu ntabwo bakiza gutora yarara. Abanyagihugu babuze bakiraniye bamenya ko bataronke abantu batwara yarara, ariko rero bikamera ku mugabo ntibasira kuza kwishyuza bagashyize amafaranga yarara kandi bakanatwara yarara abanyagihugu. Tubamenyeshe ko ishirahamwe Burundi Cleaning Company rifitaniye amasezerano n'abanyagihugu avuga ko ritegerezwa kuza gutora yarara kabiri mu kwezi, ariko ubu haraheze ukwezi kose atayarara iryo shirahamwe ritwaye. Mu ruganda rwa RPA twarondeye Gervais Ndiho kubwayo arongoye zone Nyakabiga ariko ntitwashoboye kumuronka. Ibitigiri vy'umurengera vy'abana baheba ishure, ubukene bw'intebe n'ibikoresho mfashanyigisho hamwe n'abanyeshure bashurashuzwa na bamwe mu barezi babo ni zimwe mu ngorane zaranze igisata c'indero muri uwu mwaka w'2023. Hari n'imyidogo yibonekeje mu bigisha bo mu mashure shingiro hamwe n'abo muri kaminuza y'u Burundi ijanye n'imishahara hamwe n'itangwa ry'akazi. Ido nido y'ivyaranze ico gisata c'indero na Eric Niyonzima. Ibitigiri vy'abana baheba amashuri mu Burundi bitera bigwira uko imyaka igenda iriyongera. Dufatiye ku ntara imwe gusa ya Cankuzo mu mwaka wose w'ishuri wa 2022 ushuri wa 2023 hamenyekanye abanyeshuri barenga 9,000 bahevye ishuri muri iyo ntara. Mu gihe no mu zindi ntara nka Kayanza, Ngozi, Cibitoke n'ahandi hari ibihumbi n'ibihumbi by'abanyeshuri bahevye amashuri. Imvo nyamukuru zagaragaza ibituma n'ubukene bukabije hamwe no kubura ivyo bafungura mu miryango hamwe n'inda zitifujwe ku banyeshuri babigeme. Aha tukibutsa kwibonekeje muri uwo mwaka abarezi bashurashuje abanyeshuri babigeme nko mu ntara ya Gitega, Makamba, Kirundo, Ngozi, Kayanza eka n'ahandi. Ibindi bituma abanyeshuri bashobora guheba ishuri canke ntibige neza no bwinshi bwabo mu mashuri, aho usanga bamwe biga bicaye hasi kubera ubukene bw'intebe. Tutibagiye ubukene bw'ibirasi n'ibikoresho fashanyigisho hamwe n'ubwabigisha ku mashuri atari make. Ikindi nuko muri uyu mwaka ibisata vyigisha ubuhinga n'imyuga inyuma y'ishuri shingiro vyongerejwe kandi n'ivyari bihari vyari bisanganywe ingorane arizo kubura abigisha babinonosoye, intonde z'ivyigwa ziteguye neza hamwe n'ibikoresho fashanyigisho nk'amamashini n'ibindi. Muri kaminuza y'u Burundi uyu mwaka waranzwe n'ibitigiri bike vy'abanyeshuri biyandikishije mu myaka ya mbere. Ivyo bigatumwa n'amanota menshi yafatiweko aho vyatumye ubushikiranganje bw'indero bugabanura ayo manota. Iyindi mvo nyamukuru ituma kaminuza y'u Burundi itagihurumbirwa n'abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye n'ubuzima muri iyo kaminuza bugoye kuva aho leta ihagaritse kuza irafungurira abanyeshuri bahiga hamwe n'abigisha batera bahunga iyo kaminuza kubera gufatwa nabi. Aha nituvuze n'inyubako zitari nke z'iyo kaminuza zigeze aho umwaka ashaka kuko zabuze uzisanura. Iyindi ngorane yibonekeje muri ico gisata c'indero nuko muri rusangi ukubaho kw'abigisha kwateye gutituka, eka mbere nawo mugambi wo gutunganya gushasha ivy'imishahara ataco wafashije kinini kuko ibiciro vy'ibidandazwa vya nkenerwa vyagumye biduga. Abigisha barenga 10,000 bakaba batarabohorerwa amapete yabo haraheze umwaka urenga. Ku bakozi ba kaminuza n'igisata ndera abigisha NS hoho ubwanwa bwarafuse umunwa kuko ico gikorwa kikaba kitaranatangura. Ibindi vyaneguwe n'abigisha uyu mwaka nibijanye n'itangwa ry'akazi kubigisha ryaranzwe n'utunenge twinshi harimwo akamwana wa mama hamwe n'abigisha barugwa ku 3,000 harimwo n'abandi bakozi bo mu gisata c'indero bashizwe mu karuhuko k'izabukuru mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu batabanje kubimenyeshwa imbere y'igihe nk'uko biri mu itegeko rigenga akazi. Ivyo bikaba vyatumye babaho ubuzima bugoye cyane kuko bamaze amezi ashika 3 canke arenga batararonswa agahembo kabo.
kugira rero ivyo bibazo vyose vy'indero bitorerwa umuti abakora muri ico gisata c'indero bahamagarira leta y'u Burundi kwisunga ivyashikirijwe mu nama rukokoma yakoranye mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022. Amakuru ya RPA murashobora kandi kuyaronka muturungikiye ubutumwa bugufi kuri WhatsApp itangurwa n'akamenyetso ko guteranya gakurikirwa na 49 1781 amajana 911 185. Mukanya turaja mu gice ca kabiri ari naco ca nyuma c'aya makuru. RPA Nkuko bisanzwe ku minsi yose ya kane ubu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere. Uwo munsi tubashikiriza ibijanye n'ingene abaho hambere bahanahana amakuru agakwira igihugu cose, uhereye ku makuru ya vibwami agana ku banyagihugu eka mbere n'amakuru y'abanyagihugu ku giti cabo. Ikiganiro ako hambere mugishikirizwa na Emmanuel Niyungeko. Ikiganiro cyakahise amayagwa n'imihigo n'ibigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Ndabaramukije amahoro mwebwe bakunze mwese b'ikiganiro ako hambere. Mu kiganiro cy'uno 28 Kigarama tubaganirira ku bijyanye n'ingene guhanahana amakuru byakorwa aho hambere, ababikora n'ico bifashisha muri ico gikorwa kugira ngo amakuru ashikire kubagenewe. Abatumire ni Bonfise Niyongere, umenyesha amakuru akurikiranira hafi ivyakahise, imico n'imigenzo y'u Burundi, hamwe na Elize Fagahise Ngabirano yakurikiranye ibijanye n'akahise. Kuri mikro muri kumwe nanje Emmanuel Niyongeko, ndabahaye ikaze. Abanyagihugu niki ryanje kweli niki y'abanyagihugu. Uko twagejeje kubashikiriza mu ntangamarara ya kino kiganiro, aho hambere mu Burundi ibikoresho by'iterambere bitaraza, abarundi bari bafise uko bahanahana amakuru agashikira abagenewe biciye ku bahinga babigenewe. Aha twovuga nk'abo bita abaguruzi b'urunyoni, abahamagazi, abatoni n'abandi. Abo bose rero batanga amakuru yerekeye igihugu yava ibwami n'ay'abantu ku giti cabo, nk'uko umutumire Bonfise Niyongere abitwiganira. Ndabahaye mwiriwe nongera mpamwiriwe abariko bakurikirana kino kiganiro. Mu Burundi kera mu guhanahana amakuru yaba amakuru ava ibwami, ibutware canke ibuganwa ashikira abanyagihugu. Amakuru yatangwa cane yari amakuru y'ubutumwa bw'umwami ku banyagihugu canke abanyagihugu bagiraniye ibibazo bateza gutunganirizwa n'ibwami. Amakuru rero hari amakuru yerekeye igihugu n'amakuru yerekeye abantu giti cabo. Amakuru yerekeye abantu giti cabo yatwagwa ibwami, ibuganwa, ibutware n'abatoni. Ariko amakuru yerekeye igihugu yatangwa hakoreshejwe ubuhinga, novuga ko ari ubuhinga bw'abahamagazi, ari ubuhinga nabwo bwerekeye abo bita abaguruzi b'urunyoni. Abaguruzi b'urunyoni rero ntibari abantu baza gutanga ubutumwa kure cyane, batanga ubutumwa bw'aho umwami ageze canke agira ashike. Ariko biri mu bintu byakoreshwa mu gutanga amakuru, baba abahamagazi canke abaguruzi b'urunyoni. Abahamagazi rero bari abantu batanga ubutumwa bahagaze ku misozi bwaha ibikorwa bizoba biriko birakorerwa. Hari rero ko guhanahana amakuru kandi bikoreshejwe urukurukuru n'ibihuha. Ivyo navyo tubisanga mu gitabo canditswe na Christine Dorarier, ariko arasigura urukurukuru kubera ko abarundi babaye mu bihe byo guhana amakuru, byo kwigishanya bakoresheje kuvuga atakwandika, ivyo bita société ya tradition orale, ko vyatumye hagwira urukurukuru n'ibihuha ku bintu by'abariko biraba cane mu gihe c'intwaro z'ubukoroni n'igihe cyo kurwanya ubukoroni Uburundi buko bwegereza intahe yo kwikukira. Ariko bijanye n'ivy'abahamagazi byaranditswe kandi n'umuhinga mu vyakahise yitwa Yozefu Gahama.
uburyo bwo guhanahana amakuru hagati y'abarundi baho hambere rero bwari butandukanye bivanye n'ubutumwa bwaba bugira ngo utangwe. Aha umutumire Bonfils Niyongere aratuyagira ingene ubutumwa buvuye ibwami bwatangwa nabo bita abahamagazi uko bwashikira abo bugenewe hamwe n'ivyo bakoresha. Mu bisanzwe kera mu guhanahana amakuru hakoreshejwe abahamagazi nk'uko byanditswe n'umuhinga Yozefu Gahama, bahamagara bari ku misozi, haba hariho ubutumwa abatoni bashengera n'abashenguruka nibo bahita baraca ku muganwa ku mutware bavuga ubutumwa bakuye ibwami ari ubwerekeye igihugu. Hanyuma ico gihe umuhamagazi w'ubuganwa yaragenda ku misozi miremire agatanga ubutumwa, uwundi avyumvise hirya azi ko bafite iryo bango ry'abahamagazi yaca nabo bikora uko nyene hirya no hino ubutumwa bugashikira igihugu cose. Ubwo bwaba ari ubutumwa busanzwe bukoreshejwe abahamagaza. Bakoresha igicurangisho citwa inzamba gikozwe mu ihembe ry'impongo canke hamwe na hamwe mu ihembe ry'inka canke ry'imbogo ariyo kandi bita imararungu. Ico gicurangisho kwari kugira ngo abantu bumve kivuge gishike kure hanyuma bumvirize ubutumwa bugire bukoreshwe. Ikindi gicurangisho cakoreshwa mu guhanahana amakuru ni ingoma. Ingoma kuko kera ingoma yavugizwe umwami gusa, iyo ingoma ivuze barumviriza ibivuyemwo n'ico ivuga. Nubwo rero ingoma zavugizwe umwami gusa, iyo ingoma ivuze bwaba butumwa buvuye ibwami. Baca bategezwa kumviriza bakamenya ikivuyemwo, bakamenya inkuru zavuye ibwami uko zivuga. Ibyakoreshwa mu guhanahana amakuru navyo nyene byari bifise ico bisigura iyo bivugijwe muri iyo nzira nyene yo gutanga amakuru. Aha Bonfils Niyongere umenyesha amakuru akurikiranira hafi ivyakahise, imico n'imigenzo y'u Burundi n'akarere burimwo, atanga akarorero k'ingoma bita impuruza yakoreshwa mu gihe haba hateye intambara kuko zari zisangije umurisho. Byongeye uretse izo ngoma kuvuza induru navyo nyene biri muri bimwe mu buhinga bwakoreshwa aho hambere mu guhanahana amakuru, na cane cane iyo hakenewe ubutabazi. Mu bijanye navyo no guhanahana kandi amakuru harashobora gukoreshwa ingoma iyo habaye intambara. Umwami ategerezwa guhamagara abantu, intore ziwe, amasuka yiwe, abatezi biwe kugira ngo baje ku rugamba. Izo ngoma rero ntiwari umurisho usanzwe, bazita impuruza. Ingoma z'impuruza zari zifite uko zivuga kandi bazumvise baca bamenya ko ari intambara iteye. Nka kujya mu makambi ya gisirikare no munsi bashobora kumva kerero ivuze urumbeti bakamenya ati ni umutware kanaka yinjiye canke bariko barahamagara abantu ngo abasirikare begerane, ivyo bita kerero assemblée. Urumva rero izo ngoma z'impuruza baramenya bati umutware kanaka umuganwa kanaka arahamagaye tuje ku rugamba, bagaca bahitana ingangura, bagahitana amacumu, bagahitana imyampi, bagahitana n'imiheto, bakamenya ko igihugu catewe. Ikindi kintu cashobora gukoreshwa mu guhanahana amakuru, umuntu atewe canke ahantu hahiye canke ikindi kintu kibaye, barakoma induru. Bakomye induru abarundi barazi ko icivuga. Nubundi buryo bwo guhanahana amakuru. Umuntu akomye induru tumenya ko afite ikibazo akeneye gutabarwa. Iminsi kiri imyeru ibintu bitarononekara ahantu havuga induru, umuntu wese w'ubuntu, umuntu wese yumva ko ahamagariwe kuja kuhatabara, barabanguka baca batanga kubaza ku misozi ati nibiki batimeza ukuntu bagashikukana n'iyonka baja gutabara. Urumva n'induru bwari ubundi buryo bwo gutabaza, kandi n'uyu munsi biracakoreshwa nubwo bisigaye bikorwa ku muhinga bwa none canke ku matelefone. Elize Fabrice Ngabirano yakurikiranye ibijyanye na kahise ku Burundi, ntaja kure nawe nyene y'ivyashikirijwe na Bonfils Niyongere. Avuga ko naho kera atabikoresho vya kijambere byari bihari, hari abantu bari bafise amajwi ashika kure maze bagasemerera, na cane cane mu masaha y'umugoroba ubutumwa bugashikira abanyagihugu. Nko ku rwego rw'umwami, iyo ari ingingo yafashe harabaho abantu baba bari ku mitumba yose, no hakwa kubagereranya n'abakuru b'imitumba ba kino gihe, kuko umwe wese yaba afise aho ahagaze ategerezwa kumenyesha ibyo umwami yavuze. Ni ukuvuga rero yuko ijwi rya mbere ryava ibwami rigasemerera, hanyuma ku mutumba wo hakurya aho iryo jwi ryagarukiye haba hariho uwundi muntu ajejwe ico gikorwa agaca nawe asemerera. Yini mitumba isa n'iri hirya kure
hakaba hari uwundi kwa kundi nawe nyine agenda aravuga agaca asemerera kugira ngo abantu babyumve. Kenshi rero igikorwa nk'icyo cyakunda kuba ku mugoroba atagwamo rwinshi ruhari. Twibutse gato yuko ibi by'ubuhinga ngurukanabumenyi bisigaye bifasha kugira ngo amajwi y'abantu agere kure bitagoranye. Icyo gihe nta byariho, byari byoroshye cyane. Nicyo gituma rero baca bakoresha abo bantu bita abahamagazi. Abo bantu bakagenda basemerera bahana ahantu wo kumutumba, abwira uwo kumutumba wo hakurya, uwo kumutumba wo hakurya nawe aca amenyesha ibivuzwe. Mu kubikora neza rero kugira ngo bisamirane bishobore gushika kure, bahagarara ku misozi miremire ahantu hakirurutse kugira ngo abarepfo mu biyaya canke mu migwa bose baheze bumva ibyavuzwe. Hanyuma wa wundi nawe ari ku wundi musozi wo hakurya yaca yumva ko akazi kiwe karamukiwe, nawe agaheza agacavuza rya hembe ya nzamba. Hanyuma abantu bamaze kugaba agaca ashikiriza rero icyo uyo mwami yavuze. Abo bantu rero batorwa ubwa mbere hoho baba ari abantu babizigiwe bava mu banyagihugu basanzwe, hanyuma kandi bakaba ari abantu bafise ijwi rigera kure. Ni ukuvuga bararabe bitari bike, kuko hariho nk'umuntu usanga avuga yivugiramo niyo muri kumwe udashobora kumva icyo ariko aravuga. Nk'uyo rero nawe yoheza akaba kwije ubutore, urumva yuko atoheza ngo atange ubwo butumwa bushike kure. Nicyo gituma baraba n'abantu bafise n'ijwi rishobora gusemerera rigaheza rigashika kure, gutyo icyifuzo cy'umwami cyangwa ingingo yafashe cyangwa umuganwa cyangwa umutware bigaheza bigashika mu karere atwara kose mu mwanya muto biciye kuri abo bantu. uri radiyo shahu uri radiyo. N'ubu ikiganiro ni ako hambere. Uruhara rw'abahamagazi mu bijanye no guhanahana amakuru aho hambere wari rukomeye cyane. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuhinga mu bya kahise Yozefu Gahama mu gitabo ciwe avuga ko hageze naho abo bahamagazi bica bagakiza bivanye n'amakuru batanga ibwami, ari naho bahavuye babita bandayihurume, kuko kenshi bapfumbatishwa ngo bikunde ntibatange amakuru mabi y'abanyagihugu ibwami, nk'uko tuvyiganirwa na Bonfils Niyongere. Hama ikijanye n'ibi byo guhamagara canke abahamagazi tubisanga cyane mu gitabo c'umuhinga mu bya kahise Yozefu Gahama, yanditse avuga cyane cyane Uburundi ingene bwatwawe mu gihe c'ubukoroni muri manda y'ababirigi yo kuva 1919 gushika ku 1960 Uburundi buronka intahe yo kwikukira. Niho ubona uruhara rw'abahamagazi, aho abahamagazi bahamagara bararikira abantu ku bikorwa bitandukanye, ugasanga mbere baratevye barabita n'amazina bakabahindura. Niyo abahamagazi bakabita bandayuhurume. Babita bandayuhurume kubera iki? Umuntu asivye ku bikorwa by'ubutware by'ibuganwa by'ibwami atakibazo na kimwe yagize, atagwaye atagize nte, yafatwa nk'uwagumutse, ababirigi bacamukubita ikimoko. Rero kugira ntibazokubitwa ikimoko, hari abantu bahitamwe gutanga ibiturire bakabiha abahamagazi kugira bazoje gusobanura ico babaye. Niyo baciye babahindurira izina babita bandayuhurume, ko ico bahaye cyose naho coba gito bakuvugira kugira ntuje gukubitwa cacu moko. Dusozera kino kiganiro, Bonfils Niyongere akurikiranira hafi ivya kahise, imico n'imigenzo y'u Burundi n'akarere burimwo, avuga ko abari bashinzwe gukwiragiza amakuru bari batandukanye. Aha aradusigurira itandukaniro ryari hagati y'abaguruzi b'urunyoni n'abahamagazi. Kubwiwe rero hari vyagiye biratituka muri kino gihe bitumwe nuko urukundo rwo gufatana mu nda hagati y'abarundi rwagabanutse. Wabajije uti mbega abahamagazi bo barico kimwe n'abaguruzi b'urunyoni? Haba namba. Umuguruzi w'urunyoni no mugereranya uno munsi na wa muntu anyonga ipikipiki gendera muri cortege y'umukuru w'igihugu, agendera avuza ka kantu yuko umukuru w'igihugu agira rengane, imodoka zindi zikava mu nzira, abandi bose bakamubisira inzira. Umuguruzi w'urunyoni nawe yakora ako kazi nyene, yatwara ingoma akagendera avuza ari imbere y'inderuzo. Inderuzo yubatse neza kubakirwa hejuru kugira izuba canke imvura ntibinyagira umwami y'inderuzo yabareye umwami. Urumva rero uwo muntu w'umuguruzi w'urunyoni yagenda aravuza kugira abantu bumve ko aho hantu hacitse umuntu yubashwe, bamubisire mu nzira, nka kujya ubona bikorera umukuru w'igihugu bavuza bavyita ngo n'amasirene ubu kugira bave mw'ibarabara. Ngira aho uvyumva iyo nkunzi zagira vikiriri canke kuri Petero Buyoya
amanuka ku ibarabara ryo 28 Munyonyi aja mu namashinga amateka canke aja ku kibuga c'indege canke kuri Domitien Ndayizeye. Urumva rero ko kandi vyabayeho no ku ntwaro ya Perezida Yohani Baptiste Bagaza naho ibibazo vyubatswe cane niho vyatanguriye n'igisirikare cyari gifite iteka niho hari hubashwe ibintu byinshi mugabe by'abaguruzi b'urunyoni urumva ko batanguye kuva kera nibaza ko vyatanguye nk'igihe canke rugamba niho batangura kubaka igihugu bashiraho ibintu byose bifitanye isano n'ivyo no kwita des états modernes ni gihe cantare rugamba ni igihugu cubatswe kikubaka ku ngero n'intumbero ikijanisha mu mareta canke mu bihugu biteye imbere ko vyari vyubatse mu demokrasi hariho urwego rw'abashinga nta hari urwego pouvoir judiciaire nkuko urazi ko bataca urwananiye ngoma hariho urwego nshingwa ntwaro w'umwami abaganwa n'abatware hakaba n'urwego rujejwe amategeko twofata ko ari urwego nshinga amateka rwari urwego rw'amategeko kama y'igihugu aho bavuga bati ibi bintu vyononekaye ku biteza guhanwa uku hama ubutungane bukagirwa n'abashinga ntahe uyu munsi bariko barafutwa kandi birababaje urwego rwubatswe rukashira igihugu aho cageze uno munsi kubona riko rasamburwa kandi tuzi ko byose byabaye ruhendo ibisigaye novuga ko muri iki gihe ca none byagiye birahindagurika ubwa mbere kubera ko ubuntu n'urukundo byagiye biratituka mu bantu ahavuze induru bose ntibatabara ahubwo bavuga ati hari aho bavuga ati ziramuva ko ngira yaborewe abandi bakavuga ati reka tube turi akinjara natwe ntituhagwe abantu bose bakatangura kwikunda umwe wese agatahiwe umwe wese akumva ko ateza kwiba ko ibintu by'ubumwe no gufatana mu nda bikagenda bitituka naye handi ahavuze induru wamenya ko ari amakuru atari meza baye kuri uwo muryango ahavuze ingoma aho bavugije impunda aho baririmvye ukamenya ko banezerewe ukahicisha kugira nawe ugende usomye umusa murakoze Nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro ako hambere hano icuno munsi kigarukiye twizere ko mwahumviye ibitari bike mu bijanye no guhanahana amakuru kw'abarundi baho hambere mwumvise ubuhinga bwakoreshwa na bimwe mu bikoresho vyaza imbere mu gutanga amakuru n'abari babijejwe nabashimire rero mwebwe mwese mwari muduteze yompi nkengurukira kandi byimva mutima abatumire bacu Bonfise Niyongere umumenyesha amakuru akongera agakurikiranira hafi ivyakahise imico n'imigenzo y'u Burundi n'akarere burimo hamwe na Elise Fabrice Ngabirano yakurikiranye ibijanye n'akahise ku mwanya w'ikiganiro baduhaye Emmanuel Ningeko nariko ndakibashikiriza nabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere ni kuri ico kiganiro ako hambere turangirije aya makuru ya RPA yo kuigenekerezo rya 28 Kigarama mu 2023 Emile Nibasumba nariko ndayabashikiriza ndabakengurukiye nongera ndabikebanura naho ubutaha